Nkuko rero musanzwe mumenye rero Agaseke BTV n'ubu kabandanya karondera amakuru atandukanye atwereka neza na neza ibikorwa biko birakogwa hano mu gihugu cacu na cane biteza imbere abene gihugu naco gituma rero Agaseke BTV karondeye umuhinga yize yanonosoye ibidukikije kugira ngo ashobore kutwereka neza na neza mbega ibidukikije byo kingwa gute mbega ivyiza birimo nibihe ibinyabuzima twobikingira gute mbega amashamba twayakingira gute inzuzi twozikingira gute ibyo byose biri mu byo tuzakuganira ngaha uheruka twavuganye n'uwundi muhinga aratweka neza muri bimwe ingene dushobora kuraba ingene dukingira ibidukikije uno munsi rero twaronse umutumire hano muri Bujumbura Meri tumusabe abidondore hama aheze atuyagire mwaramutse neza mwaramutse cyane namahoro Ego turakomeye misi myinshi Ego cyane haheze iminsi myinshi tutakubona ha mu Burundi wari warapoteye wahora hehe nk'abandi bataguherutse wabwira neza nyine aho mwahora Ego cyane imbere yuko tuganira ku bijyanye n'ibidukikije mu nkundire mbanze ndabidondore kugira ngo dushobe kuyaga n'uwo muzi neza ku mazina ni Bigirimana Thaddée nkaba mvuka ku mutumba wa Kavumwe ni muri zone bita Ndemeka komine ya Gisuru ntara ya Ruyigi ku bijyanye n'amashure narize igisata cya mbere cyo bita mu gifaransa premier cycle muri ico gisata nyene cy'ubushakashatsi cyo bita mu gifaransa département des sciences de la nature ivyigwa bita biologie na chimie aho ari mu gice cya mbere igice cya kabiri kigizwe n'imyaka 2 naciye mbandanya ivyigwa vya chimie aho naronse urupapuro rw'umutsindo bita licencié agrégé hari umwaka wa 2017 amashuri ya kaminuza ngaha mu Burundi nayarangirije ngaho nyuma yaho naragiye gukora akazi k'igihugu ndarera gwaruka ku ishure bita lycée Light and Life do Butezi ni mu ntara ya Ruyigi nyuma yaho ko nagena ndabona ubumenyi ni n'ingorane mbona mu bijyanye n'ibidukikije ntavuye ngira umugambi wo kurondera ukuntu noja kwiga ibidukikije mfatiye ku bibazo nabona niho naca ndabisaba igihugu kirabinkundira umwaka wa 2018 naciye ngenda mu gihugu cy'Uburusiya kubandanya ivyo vyigwa mu bidukikije cyo bita mu gifaransa sciences environnementales nkaba nari mazeyo imyaka 3 kuri kaminuza bita Université d'État de Voronezh rero haciye amezi 2 ngarutse turaguhaye ikaze nkaba rero ntekanye ngaha mu gihugu cy'amavukiro ego hariya mwatubwiye ibyo mwize n'igiki muzaniye igihugu cy'u Burundi nkuko nako ndabivuga akeshi y'umuntu agize umugambi wo kwiga na cyane icyo bita mu gifaransa domaine de recherche amaze kwinjira muri ivyo bikogwa ku bushakashatsi haba hariho ikibazo yabonye yifuza kuronderera inyishu uko ntituja kwiga kugira twiga turondera ubumenyi kugira ngo tuzane inyishu une solution sur un problème qu'on a observé inyishu ku bibazo tuba twabonye bihari rero ku bibazo jene nagiye kwiga nsiga bihari sinovuga ngo nasanze vyaheze hari ivyo muri aya mezi 2 make maze hari ivyo nabonye bitarahera nivyo rero nagumye nipfuza ko nofasha akaba ari akaryo keza ko gushimira ishirahamwe ABG Burundi
kuba ryaranyiyumviriye mbere rikangira indongozi mu gisata caryo rijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi kugira ngo dufashe naryo rishike kwihangiro gihaye mu migambi risanzwe rikora none rero ico tugira duterere nk'abashakashatsi muri ABG Burundi muri iki gisata c'ibidukikije hariho ubwa mbere gufasha abene gihugu abarundi bose kumenya icarico ibidukikije ati tuzobikora gute hariho kwigisha tubicishije mu biganiro kugira ngo abantu bose bamenye ibidukikije kuko akenshi iyo tuvuze ibidukikije hariho n'abadatahura ivyo ari vyo yego cane bamaze kumenya ivyo ari vyo duce tubigisha n'inkurikizi mbi zifatiye ku kubungabunga nabi ibidukikije ico bita mu gifaransa les conséquences de la dégradation de l'environnement ico ni cambere ugira kabiri dufatiye kwihangiro rya ABG Burundi l'émission de la ABG Burundi twarabonye ko rifise uburyo bwo kuguranana ukuvuga ko rirashigikira amashirahamwe twita mu gifaransa les coopératives cyangwa les associations y'abantu bakora imigambi kugira ngo biteze imbere muri iyo migambi hari ibyo bakora twarabonye uburimyi bworozi ibyo byose bigakorerwa muri kimwe twita environnement icyo naco kugira ngo bashobore gukora bimbure nuko haba habaye uburyo bwo gufasha gukinga nk'indimo babagize icyo bita protection des milieux de culture twebwe ibyo dushobora gufasha mu bijyanye n'iyi protection specifique hariho gukingira inkukura tuvuze gukingira inkukura hariho abahava batahura ati ibyo abize iby'uburimyi bari basanzwe babikora ati none wewe uzanye bikise hariho ibikorwa n'abahinga bize iby'uburimyi n'ibikorwa n'abahinga bize iby'ibidukikije ibyo bita mu gifaransa le rôle des agronomes ntisa na le rôle des experts écologistes hariho n'ubundi buhinga bita les méthodes de génie ni ukuvuga bisaba abize les sciences appliquées ivyo byose kugira ngo umwimbo wiyongere iyo migwi nadondaguye itegereza gukorera hamwe ni ukuvuga les méthodes de génie les méthodes agronomiques et les méthodes écologiques iyo rero habuzemo na kimwe birashobora gutuma umwimbu utaba mwiza cyane murabizi ko mu Kirundi bavuga ngo kamwe karahara mu ruganda ntibacura icyo ni higira kabiri higira gatatu twifuza gufasha aha mu ishirahamwe ryacu ABG Burundi nukwiga kuraba igituma hariho indwara igwirana ry'indwara zimwe ngaha mu gihugu cacu andashaka kuvuga nk'indwara bita cancer sinzi neza ko hoba hari umugwi w'abahinga hoba barumaze kujaho kugira wige mbega cancer mu Burundi komenga iguma yiyongera je bone yaraganiriye n'umuntu akora mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu arambwira ko ibiharuro by'abagaye iyo ngwara byiyongereye cyane
rero twe turashaka kuyumvira ati none iyo ndwara abantu bayikura hehe muri ca kintu twita environnement ibidukikije aho abantu tuba ubwo iterwa ni siho boba bakura bwa bwandu buyitera ico bita mu gifaransa les produits cancérigènes ni ukuvuga ko ngaha muri iki gisata cacu ca tugira ubushakashatsi bw'ubwo bwandu butuma abantu bandura iyo ndwara ikindi dushobora gufasha nico no kwita mu gifaransa création d'un environnement confortable cyane cyane mu bisagara dufashe nk'imigwa mikuru y'intara tuzokwiga turabe mbega abene gihugu baba muri iyi ntara kanaka dufatiye nko ku ntara ya Ruyigi abene gihugu baba mu ntara ya Ruyigi bafise ubushobozi bungana gute ibikorwa bakora bifise ingaruka iyihe ku bidukikije icyo bita mu gifaransa le coefficient anthropique sur le territoire guko ivyo nivyo bica bidufasha kumenya ingene l'environnement bimwe bidukikije bigenda bihindagurika kuko ibidukikije bihindagurika kubera ibikorwa abantu twebwe nyene dukora ico bita mu gifaransa les activités économiques ibikorwa dukora kwiyunguruza dukoresha ivyuma ivyo byose tubikorera muri environnement hamwe tubaye none ivyo bikorwa dukora imbano kurima imbano korora bifise iyihe ngaruka ku bidukikije kuko c'est l'homme qui détruit l'environnement en premier lieu c'est l'homme qui transforme la nature à travers ses activités iyo turiko turakora ibikorwa duhindura ibidukikije kugira ngo hari ibyo dukora turondera ibitubeshaho ariko dutazi ko twahinduye ibidukikije icyo rero dukora ca dushiraho ubuhinga bwo kuvuga ati mbega kwa ahantu tuhahinduye nyimba tuhaciye ibarabara hariho ibinyabuzima byari bihari ubu none biciye bijahe ikibazo twibaza biciye bijahe bya biti twatema turondera icyo dukoresha haba mu guteka cyangwa ibindi mbega twiyumviriye gusubizaho ivyo biti icyo bita le coefficient forestier no ku mashamba tukaraba ibidukikije ingene bigenda birahindagurika dufatiye rero guco bita mu gifaransa le coefficient de stabilité du paysage ibidukikije tubona bigenda bihindagurika gute hari ivyo twokora kugira ngo bihinduke bitubera vyiza ahubwo ntibitituke ntihabe ya degradation ivyo turafitiye ubumenyi bukwiye kugira ngo dufashe abene gihugu isi ntibandanye itituka novuga ati mu gice ca mbere tuzoba turafashije ivyo ibindi tuzoheza dutange urutonde ngene tuzogenda turakora muri iki gisata c'ibidukikije murakoze nagomba nakwibarize nk'umuhinga wabinonosoye hari gihe tubona nko mu mahinguriro bijya vyuka amahinguriro arekura ugasanga birasanzaye mu bantu hoho nisho gutera ibibazo mu bene gihugu
Ico ni kindi kibazo gikomeye, ni kindi kibazo gikomeye guko usanga adafise abo bahinga twibize ivya ibidukikije abo twita les experts ecologistes kugira ngo bashobore kwiga izo ngaruka mbi zizovyuka barekurira mu kirere. Iyo rero abo bahinga bahari hariho ubuhinga baba bafise bwo gutreta cyo bita traitement de gaz nkuko mwayivuze ayo mahinguriro aba yarekuriye mu kirere. Iyo rero bitahabaye urumva ni kimwe haba habaye kimwe twita mu gifaransa la pollution. Haba hasigaye twiga ubuhinga bwo kubikura ico bitara depollution. Ibyo navyo rero bidusaba gushira hamwe babahinga uko biba byamaze novuga gushika kuremeye gushika kure. Muri ico gihe rero ubushakashatsi burahari kandi burakora, biri mu vyo mbere twihutiye kubaza tugishika ngaha ko hoba hariho umugwi ujeje kwiga ikirere kugira tumenye ko abene gihugu baba mu gisagara kanaka mbega bahema umuyaga umeze gute. Ego si cyonyine gusa tukiri mu kwivyo by'amahinguriro hariho n'amazi mabi usanga apfuye mu mahinguriro akaca bandanya atera aje yisuka nko muri Tanganyika. Ahi wacu mwayivuze kubera mumaze kubona bihari navyo nyene nivyo gufasha guko ubuhinga bujaye no gukurayo ivyo twita le poliwa muri ayo mazi. Ivyo basanzwe babikora muri aya mashirahamwe ajeje gutanga amazi. Nayo mpamvu ntari nabivuze ko nzogira ico ndabikozeko kuko hari ababikora ariko jewe nk'umuntu aheruka kuvyiga ivyo navuze ko nshobora gufasha kandi nanonosoye nibijya bijanye no kugwanya inkukura ico bita mu gifaransa protection efficace des milieux de culture contre l'érosion hydrique. Tugarutse ku biterwa nkuko muheje kubivuga ko ari byo mwakurikiranye, hari gisho gusanga imirima yatwawe ugasanga umuntu nta kintu kimwe ashoboye kwimbura kubera batashoboye kugira sinzi ko guca nk'imiserege canke gukingira imirima. Ibyo cyo kivuga kwiki ni rene nayivuze ko mu byo tuzokora muri ishirahamwe ABG Burundi mu gisata c'ibidukikije nk'urongoye gisata ca environnement harimwo gukurikirana abantu bagize imigambi y'ukurima kugira ngo tuduze umwimbu kuko mu vyahora bituma batimbura harimwo ivyo nyene uvuze vy'ibiterwa bitwagwa na ya nkukura. Ivyo navyo bikava ku buhinga buke dukoresha mu gukingira imirima yacu. Ico nakivuze ico twita mu gifaransa protection spécifique des milieux de culture. No kuvuga hariho abashakashatsi bize ibi vy'indimo n'aba bize ivy'ibidukikije, hariho n'abandi n'izindi metode ubundi buryo dukoresha zimwe ni isere metode d'ogénie nko mu gukinga inkukura nayivuze ndabisubiyemwo mu rurimi rw'igifaransa no bishyira mu migwi itatu. Hariho le rôle des experts écologistes, le rôle des agronomes, gacha habaho n'izindi metode qu'on appelle les méthodes d'ogénie
iyo migwi itatu igiye hamwe irashobora kugwanya inkukura umwimbo ukiyongera. Nkuko rero muheje kumwumviriza rero uyu muhinga mu byerekeye ibidukikije mwumvise ko yagize science de l'environnement, mwumvise yuko adukeburira kuraba ingene two kingira ibidukikije, mwumvise yuko ari mu byo byihutirwa ishirahamwe ABG Burundi ko yamuhaye amabanga yo kubikurikirana, agiye kutuzanira umwimbo mwinshi, agiye kudukingira ibidukikije, agiye kutweka neza neza ingene twovyikingira. Kugira duheze nagoma nakubaze, hari gihe twashobora kubona abantu baturiye amashamba, ugasanga baratuye amashamba, ugasanga umutumba usigaye ugaragara, hama ugasanga aho hantu baturiye hasigaye hera. Bijya vyuka vyovyo babaturiye hoho nta ngaruka mbi ku bene igihugu? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Naco nyene nagicishije ko gatoya mu bijanye n'amashamba nkaha mu Burundi, novuga nti ni kibazo gikomeye guko mu ngorane zihari harimo kutakingira bikwiye amashamba, ariko nk'aho baturira wanashaka biva ku bene gihugu bataramenya akamaro k'ibidukikije. Nayo mpamvu navuze ati mu cihutirwa harimo kubanza kwigisha abantu batahure bamenye ibidukikije kugira ngo bumve ko bategeza kubikingira. Cha tubigisha ni inkurikizi mbi nk'ibyo byo guturira amashamba. Nk'ishamba urituriye na mabi adasanzwe guko ti détruire l'environnement. Iyo environnement nayo irimo ibintu byinshi. Hajya ahantu irya shamba ubuturiye ririmo ibinyabuzima, byaba ibikoko canke bijya biti nyene n'ibinyabuzima. Ivyo binyabuzima icyo abantu bategeza gutahura nuko tuvuze ibidukikije birafitaniye isano, ico bita mu gifaransa interaction entre les éléments de l'environnement. Iyo migwi igize ibidukikije ukuyemwo n'umwe ukawugirira nabi biraheza bigashikira no kuwundi mugwi. Nukuvuga uturiye nk'ishamba, ishamba turimamwo twebwe abantu tukaronka ivyo dufungura, urumva neza ko muri make natwe ubuduturiye. Ikindi waruvuze ati indwara bijya vyuka, indwara ntizobura. Ni imwe navuga nti iyo tubonye ko hari indwara yimonogoje canke iriko iragwirirana, ico bita proliferation mu gifaransa, nk'abahinga nk'abashercheur mu gisata c'ibidukikije baraheza bakaja hamwe bakiga bakaraba mbega iyi ndwara iriko iva kuki. Iyo ndwara tuyikura muri bimwe bidukikije, aho tuba, aho dutemberera niho tukura izo ndwara. Nukuvuga rero twe duca twiga aho hantu nyene, tukiga tukarondera tukaraba icatumye iyo ndwara igwirirana. Rero indwara ni nyinshi, nta nizo nodondagura ngo mpeze zituruka ku mabi dukorera ibidukikije. Nkuko rero muheje kumwumviriza rero uyu mwumvise yuko muri ABG Burundi bashe kumwikorako kugira ngo ashobore kuza kutwigira neza na neza ingene boteza imbere indimo canke nabene gihugu bakaturira koyoko. ABG Burundi rero n'ubirabandanya igerageza kugira ngo mu migambi yayo ishobore kubandanya itera imbere mu bene gihugu. Ushaka kumenya byinshi rero ashaka kuconda sabone usubscribe kugira amenye neza, abone neza inkuru ziko ziripasa mu Gaseke BTV. Sinzi ko hari akandi kajambo kugira duheze kigano kiganiro ushikiriza. Akajambo no shikiriza nuko
nagira mpamagarire abarundi kwitaho cyane ibijyanye n'ibidukikije ndetse muramaze kubona n'igihugu cyacu intwaro yashize imbere kubungabunga cyane ibidukikije kuko nta terambere rishoboka ibidukikije bitameze neza nta muntu ashobora gutera imbere kandi aba ahantu hatembera bimwe twita reporiwa ahantu adashobora guhema akayaga keza ahantu atembereye aca yandura indwara urumva ko adashobora kuronka ingufu zo kugira akore yiteza imbere nagira rero mpamagarire cyane cyane urwaruka rugifise ingufu zo kurondera kugira ngo gwinjire cyane muri iki gisata c'ibidukikije rugire mbere n'umutima wo kurondera kimwe nita esprit de recherche kugira ngo uko izi ngorane tubona ubunyene uko tuba turiko dutora umuti tuca duhura n'ibindi bibazo tuca tubona n'izindi ngorane muri ico gihe nk'abafise umutima wo kurondera esprit de recherche duca tubandanya turondera inyishu kuri ivyo bibazo biba vyubutse ico bita mu gifaransa une évaluation évolutive et non fixiste ntiturondera ngo turahejeje ngo twarose umuti ahubwo duhozako murakoze rero nkuko muje kuvyumva rero aragerageje kubisigura neza ngira mwese mwavyumvise tumusaba yuko mwobandanya mutugirira recherche muturonderera n'ubundi nkuko musanzwe mubikora kugira ngo ntitwasubira kugira ikindi kiganiro muzo mutubwire neza neza aho mugeze mu bene gihugu kandi bashimiye cyane murakoze cyane yego